Sangwa ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Uno musi no hahimbajwe umusi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu kumenyesha amakuru hano mu gihugu cy'u Burundi. Uwo musi mukuru ukabushitse ubimenyesha amakuru bimwe bidakwije ivyangombwa kugira bikore neza, ndetse n'abamenyesha amakuru batari bake bakaba atabumenyi bukwiye bafise. Ngo naho biruko abamenyesha amakuru barakwiye kuza baraja mu mashirahamwe atandukanye kugira baze barahanurana. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Uno musi niho hahimbajwe umusi mpuzamakungu wahariwe ukwigenga kubamenyesha amakuru. Uwo musi mukuru nawo ushitse abamenyesha amakuru bakwiye kumenya ko boza baraja mu mashirahamwe atandukanye abahuza kugira baze barahanurana. Sabe Jire Verne Nakimana atumenyeshe ivy'umusi mukuru. Ibirori vyo guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru zatangujwe n'urukino rwa gicuti rwahuje umugwi wa polisi hamwe n'abamenyesha amakuru. Mireille Kanyange arongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru avuga ko abamenyesha amakuru barikeneye guhabwa inyigisho kandi ko vyiza boza baraja hamwe kugira ngo bahanurane. Harabonetse ibinyamakuru bikorera ku ngurukana bumenyi kuba byaragwiriye ni vyiza, mugabo naho byagwiriye novuga nti muramaze kumva yuko hariho imyidogo ivuga ati hariho ibinyamakuru bikorera ku mbugana ngurukana bumenyi bimwe byaje gusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha amakuru. Rero uno munsi novuga nti twikebuke abo abiyita abamenyesha amakuru atari bo. Birakwiye ko haba amahugurwa, renforcement des capacités muri rw'igifaransa, amahugurwa kugira ngo twese tudugire rimwe. Abo bataraba bamenyesha amakuru barafise ivyo bakurikira, bimwe bita ama views, muhora muvyumva ivyo birukira ari amascoop ari n'ama views niki ko bavyirukira ni vyiza, mugabo kubikorana karanga mutima k'umwuga abamenyesha amakuru cane nibo mvuga dukore tukurikiza amategeko y'umwuga. Ne kubona Burundi bwarasubiye inyuma ku rutonde rw'ishiramwe mpuzamakungu yahanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru RSF uva mu kibanza c'ijana n'indwi buja mu kibanza c'ijana na 14. Festin Nahimana arongoye SNC avuga ko ataza amazera ngo de ariko ko bagiye gushiramo inguvu kugira ngo Burundi gume buri mu bibanza vyiza. RSF isanzwe iza iradukurikirana cyane, igakurikirana ingene ibinyamakuru bitera imbere novuga mbere ku isi yose. Ari naco gituma n'u Burundi budasigaye inyuma irabuha ikibanza. Tukaba twatahuye yuko u Burundi bufise ikibanza ca mbere muri liberté de presse muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mbese ivyo bikaba ari iteka ku binyamakuru n'abamenyesha amakuru kuko vyerekana yuko u Burundi bugenda butera intambwe ishimishije kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Twaba twarasubiye inyuma, u Burundi bwa bwarasubiye inyuma inshuro indwi. Ivyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga. Nkumbure hariho ibindi bihugu vyaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8, umunsi twateye inyuma intambwe 7. Burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma. Ico rero nico nibaza yuko tuguma twihweza turabira hamwe igihe cyose ico tuma tugumana uwo murindi, akaba arico tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza tuzosange twateye imbere ku bibanza bishika 50. Kavyarangije no gutanga igikombe ku mugwi w'abamenyesha amakuru batsinze umugwi wa polisi ku mapenalty 7-6 mu rukino rwa gicuti rwabahuje. Gikombe kimwe gica gihabwa umugwi w'abamenyesha amakuru n'ikindi cyahawe polisi nk'ikimenyetso ca fair play. Akaba hatanzwe kandi n'ubushimwe ku bamenyesha amakuru bitabiriye ihiganwa ryo kwikora mu gahogo ryatunganijwe n'ikigo kijeje kumenyesha amakuru.
musi mukuru ngushitse kandi bimenyesha makuru bitari bike hano mu Burundi bikenye ndetse n'abamenyesha makuru batari bake bakaba atabumenye bukwiye bafise n'inkuru dukesha mugenzi wacu Khayimo Prospere niyo nkuru. Amatohoza yakozwe n'ikigo Karide kijejwe ubushakashatsi ku bijanye n'iterambere ku biyaga mu karere k'ibiyaga binini ku bijanye no gutuma tumanako amakuru mu Burundi yerekana nako uyo mwuga wugarijwe n'ingorane zitandukanye zigizwe n'uburyo buke abamenyesha amakuru bafise ubumenyi buke hatibagiwe kuronka amakuru vyoroshe nkuko vyemezwa na Dr François Xavier Mureha arongoye ikigo cy'ubushakashatsi Karide. Twasanze yuko amashirahamwe canke ibigo byo kumenyesha amakuru bidafise uburyo bukwiye rero bikwiye yuko kumbure byo kwiga ingene bironka uburyo bukwiye bikarondera ingene birondera uburyo bwavyo. Ikindi twabonye nuko mu makuru abamenyesha amakuru bakunda gutanga hariho amakuru badashimikirako cane bivanye n'ivyo iterambere riko rirasaba. Tugomba kuvuga nk'amakuru yotuma abakenyezi biteza imbere, nk'amakuru yotuma ugwaruka gwiteza imbere, nk'amakuru yotuma abantu bamenyera kurondera no kwiteza imbere. Ivyo hari igihe usanga abanyamenyesha amakuru batabishimikirako bagashimikira ku nkuru cane ziryohera amatwi. Ingorane zihanze umwuga wo kumenyesha amakuru zotoregwa umuti nabo bose begwa n'uwo mwuga ari bo leta, ikigo kijeje gucungera ingene bimenyesha amakuru bikora sense, ibimenyesha amakuru ubwavyo n'abasanzwe babifasha. Abantu bose bajejwe guteza imbere ico gisata, harimwo leta, harimwo urugwego rujejwe kubahiriza kumenyesha amakuru sense, hariho ibimenyesha amakuru bwavyo, hariho abamenyesha amakuru n'abandi tutadondaguye boja hamwe kugira ngo barabe ingene izo ngorane twabonye bozitorera umuti. Hakaba inyigisho, hakaba kuja barakebura nk'abamenyesha amakuru cane bakorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Hari igihe usanga kabaciyemwo bagavuga canke bagatanga inkuru zitaryohoye neza, zitubaka canke kumbure zishobora kugira ingaruka mbi kugwaruka. Amatohoza yakozwe ku bimenyesha makuru Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM n'ikimenyesha makuru candika Iwacu mu kiringo cyo guhera mu mwaka wa 2015 gushika mu kiringo cy'umwaka wa 2021 yerekanye ko ibice 71 n'ibice 4 kwijana by'abamenyesha amakuru muri ivyo bimenyesha amakuru babajijwe bavuga ko abo bahaye amakuru batayatanga, hatibagiwe abavugizi b'inzego zitandukanye baba batazi neza ibikorerwa mu nzego bavugira. Abaserukira ibimenyesha amakuru mu ntara 4 kuri 6 bavuga ko bategwa ubwoba n'abarongozi bo mu ntara bakoreramwo batandukanye. Mumenya ko ikigo Karide mu bushakashatsi cakoze ku bimenyesha amakuru mu Burundi bwafashwe mu mugongo n'ikigo Prome ku buryo bw'ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi. Nguwo musi mukuru ukaba washitse hano mu Burundi, abakora uwo mwuga baramaze kuba bafise ubwigenge. Ivyo bikaba byashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru. N'inkuru ya mugenzi wacu Penira Kazemwana. Ubushikiranganje bujejwe gutuma manako amakuru bwatunganije ibikorwa mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bw'abamenyesha amakuru. Mw'ico gikorwa hashikirijwe ibitari bike, aho havuzwe ko ushitse mu Burundi hariho ubwigenge ku bamenyesha amakuru, naho hacibonekeza ibibazo bitari bike muri uwo mwuga. Inama yabaye mu Faransa kuri iki turiko turavuga ko abamenyesha amakuru bose bari ngaha natwe turimo tubwirizwa kuvyandika canke kubivuga canke kuvyerekana kugira ngo abarundi babibona. Ikibazo cy'uko bahisanyije urubanza tashira hamwe na rimwe rikiriho rihuza abamenyesha amakuru hagati yabo, yavuze OPEB, yavuze ABG. Birateye ingorane kuko twese nk'ibinyamakuru umwe ntazokwijana nimba yarafize ikintu yifuza ko coshikira ubutegetsi ngo agitange wenyene, akivuge ari wenyene kandi ngo tugire baca batwita ubusimbira hamwe. Mugabo byavuye kuki
Vyavuye kuki kugira beji ibomoke kugira upebe iboneke igituma ni kimwe gusa reka tuvugane ukuri guca muziko ntigusha kandi ukuri ntikujyana kurashobora gukomeretsa umuntu none abatwara aya mashira hamwe yacu twarimo twese twebwe nk'abamenyesha makuru twari tukivyumvikanako ibibazo ivyo bashikiriza yari ku neza y'ibimenyesha makuru. Vestine Nahimana arongoye inama nkuru ishinzwe ibyo kumenyesha amakuru akaba yagize icyo avuga muri ivyo bibazo byose vyashikirijwe. Ahubwo gukoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo byofasha n'abandi kuzabaribuka kongera kubera bakwaye abamenyesha amakuru bitegerezwa bama wikorere biteguye wasirakaye rero watakuya nangwa hakeye kutanya yo isanye ribari kari muri kominote kira yagize ko itegeko bazindura kubera bategerezwa kujyadapfa turabandanya n'amakuru yacu. Urwaruka rw'Uburundi ni Burundi bw'uno munsi, ayo namwe mu majambo yashikirijwe na Pastor Patrick Ngendakumana aho yarashitse hano mu gisagara ca Bujumbura avuye mu gihugu ca Kenya. Ni nkuru ya mugenzi wacu Rafael Nyando. Kari akanyamuneza kadasanzwe ku bakristo b'ishengero rya God's Glory Church GGC aho bariko barakira umwungere yatanguje iryo shengero Pastor Patrick Ngendakumana. Umwungere akaba yatumenyesheje igikorwa nyamukuru camuzanye mu Burundi. Zo n'ibikora neza zikora bitandukanye kimwe nk'icyo novuga n'ubw'Imana nyene tariki 7 turasi igikorane kidasanzwe kuri iki abari batwumva boza kaze cyane Imana ndungikanye Imana yandungikanye icyo nzobanda bazanye. Bibiliya irerekana neza ingene Imana ihindura ibintu, ingene ihindura abantu, ingene ihindura imiryango ituma n'umuntu ijambo. Rero yandungikanye ijambo, iryo jambo ryo nzanyere. Rero igihe cyose bivuga ngo yarungise ijambo ryayo ibakiza ubona kwabo. Igihe cyose irungise ijambo ibije gukiza. Rero iryo jambo nzozana Imana yandungikanye izozana impinduka mu bwabo. Akaba kandi yatanze n'ubutumwa kugwaruka ndetse n'ico igihugu gikeneye mu iterambere. Icyo novuga ugwaruka nibaza ko igihugu cyahindura ibyumviro, hari igihe ugwaruka wamenga ntacyo bashoboye, ariko ubu abantu bose bamaze kubona ko ugwaruka rufite icyo cyo. Twese bamwe muri twebwe twatangwe amashengero y'ugwaruka twarabananje, hano icyo gihe bibaza ngo ntacyo twokora mbwa twaragikoze kandi turabandanye. Cyo gituma ugwaruka sinovuga ngo ni Burundi bwejo, Burundi bwa none. Ugwaruka niko twebere. Ibi turiko turubaka nibyo tubana twubaka n'ugwaruka. Ugwaruka rero duhaguruke dukore kandi vraiment ndiko ndarabye tuko turakora ni ntabwo ishimishije ahubwo tubandanye. Ndiko ndaraba akandi kantu novuga nibaza ko kiri kintu twe guhindura ivyumviro twe kumenya ko umuntu azanye ishengero ntazanye ikintu cyo hasi. Abantu biyumvira ngo ujya umuntu azanye ONG azanye amafaranga azanye ifashanyo, ujya umuntu azanye ifashanyo ikomeye kugihugu. Umuntu azanye ishengero ngo azanye ifashanyo ikomeye kugihugu ndakugira igitutu. Umuntu azanye amafaranga azi guhindura uko umuntu mugabo umuntu muhaye amafaranga mu mutwe adahindutse mu mutima hanyifike ubuzima bwiye buzubaruga hasi. Ariko umuntu azanye ishengero aje guhindura ubwenge, aje guhindura umutima atari mu kiro gihe n'umukizo. Yumvikana ngo umuntu naho yari umukene kubera ubutumwa bwiza. Ahantu hose ubutumwa bwiza bwashitse imiruka yaciza mu gihe cyane. Pastor Patrick Ngendakumana akaba asanzwe arangura imirimo yiwe mu gihugu ca Kenya. Turabandanya n'amakuru yacu. Ikigo CNC kirafise uburenganzira bwo gufata ingingo nk'iyo bwafashe mu guhagarika indirimbo zimwe zimwe bivugwa n'umukurambere akongera akaba n'umuririmbyi Leosi Ngaboreka. Tumukurikira. Ingene twiyumvira ingene twigenza mu Burundi biratandukanye n'abanyamerika, biratandukanye n'abashinwa, biratandukanye n'abakongomani. Rero habageze aho wowe urashaka ko wahinguye nk'igikorwa mugabo igihugu kirafise uburenganzira bwo kuraba yuko cyo wahinguye kijanye n'imico kama canke n'akaranga canke n'inyigisho ushaka gushikiriza abene gihugu. Aho rero muzosa murabirangiye muri ko muraraba amareresi tuvuge, hari aho uzubona munsi banditse ati iri reresi rishobora kubonwa n'abantu novuga batari munsi y'imyaka 10 canke batari munsi y'imyaka 16 canke batari munsi y'imyaka 21.
bivana na vyinshi, hari ivy'imico kama, hari ivy'akaranga, hariyo n'imyaka. Burya umwana ntufa ivyo umweretse, ntufa ivyo umwumvishije. Je ndamaze kumva kenshi nk'ibi vy'indirimbo burya ndibwira ngo ngingo yafashwe nijoro ari kubera ibintu boba bakwiye mu mutwe w'ucya nyene, n'ibintu abantu bamye bidogera kuva kenshi ugiye mu bene gihugu. Kurashobora gusanga nk'umuvyeyi yatashe agasanga umwana wiwe ariko aravyina canke aririmba ibintu bitajanye n'indero kavukire, ibintu bitajanye novuga n'intumbero y'akaranga k'abarundi koko. Ivyo rero urwego sense nico rujejwe. Aha rero barinze bafata iyo ngingo nuko bari bamaze iminsi bavyiga bavyihweza. Ndibuka yuko harabaye mbere n'amanama atari make bagerageza kuraba ingene bobijako kugira ngo hafatwe ingingo zitomoye. Ariko kandi n'imbere y'izo ngingo hariyo novuga guherekeza abantu kubumvisha, hakaba inyigisho kugira ngo izo nyigisho zifashe umuhingo ari we wese yazoba ashaka kugira igikorwa mvabwenge amenya gushika urugero ashaka kugishikako, ari nk'uririmbo canke ari ireresi canke ari ibijya twita ivyese amateate eka n'ibindi n'ibindi. Iyo ngingo rero yaje hageze kuko ndabesha na jewe narimaze iminsi twara tugira amanama nkarisha bwenge tukabivugana kuko ni ibintu bikomeye. Hajya ijambo rimaze guseruka kuri subiza inyuma biragoye. Rero iyo igihugu kidashoboye kugira urwego rukingira novuga iyo mico kama canke rugakingira abo bana bacu bariko barakura, ni hamwe usanga mu misiza wibaza mbega bigirwa n'abarundi n'ivyo abarundi. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Ayo makuru tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jire Bahisi Ingabire. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yashize ahabona aho ibikorwa bigeze byo kubaka ikibuga gishasha citiriwe Intwari. Bamwe n'abandi bakavuga ati ni intambwe nziza kuko ibikorwa bigeze ahashimishije. Twabibutsa yuko ikibuga Intwari kimaze kuzura kizokwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 15 ndetse n'ibihumbi 18 bazoshobora kwinjira mu kibuga. Kikazoba gifise kandi n'ubwinjiriro bugera kuri 25, harimwo n'ubwinjiriro 12 bworohereza abagendana ubumuga. Umukinyi w'umurundi Mark Weymans asanzwe afise imyaka igera kuri 25 amaze kuba yongereza amasezerano y'umwaka umwe yo gukinira umugwi wa Biashkot ukina icicaro ca kabiri mu gihugu c'Ububirigi, inyuma yo kwinjiriza umugwi wa AS Kigali igitsindo cyo kugombora mu rukino werutse kunganya n'umugwi wa APR FC. Umukinyi Hussein Chabani Chabarara w'umurundi asanzwe akina muri ico gihugu c'u Rwanda yaciye akwiza ibitsindo 12. Uwo musatirizi w'inamba mu rugamba ubu niwe afise ibitsindo vyinshi mu higanwa ry'icicaro ca mbere c'umupira w'amaguru muri ico gihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe umugwi wa AS Kigali uri mu kibanza ca gatanu. Lionel Messi hamwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ibintu ntivyifashe neza. Ni nyuma yaho umugwi wa Paris Saint-Germain usohoye itangazo umenyesha yuko uhagaritse umukinyi Lionel Messi indwi zigera kuri 2 bivanye nuko Lionel Messi yari yagiye mu gihugu ca Arabia Saudite adafise uruhusha rw'uwo mugwi. Amakuru atangwa n'ibinyamakuru bikomakomeye byo ku mugabane wa Buraya jemeza yuko Lionel Messi yoba agiye kuva muri uyo mugwi wa Paris Saint-Germain, ariko kandi bikanemeza yuko Lionel Messi azobandanya akinira ku mugabane wa Buraya. Akaba ari no kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru yacu y'uno musi, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Uno musi mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge ku bamenyesha amakuru bo mu Burundi, ibimenyesha amakuru bitari bike biracafise uburyo buke bwo gukora ngo ndetse n'abamenyesha amakuru batari bake bakaba atamumenye bukwiye bafise. Ngo naho biri uko abamenyesha amakuru barakwiye kuza baraja hamwe mu mashirahamwe atandukanye kugira baze barahanurana. Akaba ari no ngaho duciye dusozerera amakuru yacu y'uno musi. Reka nongere ndabashimire kandi kubona mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Shimira n'abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bisha kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi.